Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabahe mwaramutse abandi mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Uno munsi reka tuganire ku bantu 10 bashobora kukubesha ukavyemera kandi ukabishoboye rimwe na rimwe ukabona n'amafaranga kandi menshi. Ikibanza ca 10 umumagicien. Abamagicien ni babandi bashobora kukwereka ibintu ukabona acishije nk'akarumyo k'ikaramu mu zuru, mu nyuma ukabona gakuye mu kwaha canke ukabona ahinduye amafaranga arayahinduye mu bipapuro akabihinduramwo amafaranga canke amafaranga akayahinduramwo ibipapuro. Abamagicien rero n'abantu mu bihugu biteye imbere bashobora kubaraba bagiye bagatanga amafaranga kugira ngo bashobore kubaraba. Umuntu w'icenda ashobora kukubesha canke kuguhenda canke akakubesha ukamuha amafaranga n'umupfumu. Umupfumu arashaka kukubwira yuko umubanyi wawe yakuroze, none hariho imiti ashobora kuguha kugira ngo ubwo burozi bukuveko, hama ukamuha amafaranga. Nababwiye ko wambere umuha amafaranga, umupfumu umuha amafaranga. Nibakora bimwe ariko umupfumu arafise ahantu ahurira n'umurozi canke n'umumagicien. Sivuze ko bose baba badakora ibintu bigaragara. Hariho abashiramwo ibintu vy'imyuka mibi bigaragara, nk'umupfumu akakubwira ibintu vyakubayeko mutari kumwe, hama ukamuha amafaranga ugaca wibaza ko arivyo. Reka ico kiganiro c'umupfumu tuzokigarukeko uwundi munsi, murazonyishuza ni none nacibagire. Ikibanza c'8 hariho umunyatugenegene. Mu gihugu kibanyi bavuga ngo umunyarwenya. Ni abantu baba bandika nk'ivyese, amateatre, abakomedie. Kuko araba mu bisanzwe kenshi utanga amafaranga. Hariho ababa baramamaye mbere kugira umurabe ugatanga amafaranga, wowe nyene ukagenda ukagura amamega canke ukagenda kukishura itike yo kuja kuraba umuntu kandi uzi neza ko agiye kukubesha, kandi ugatanga amafaranga ukazi yuko ibintu apfa kubwira kugira ngo twenge nta kuri kuba kurimwo. Aba ari ibintu yiyumviriye akavyimvira akabiguha nawe ukavyemera kandi ugatwenga kandi amanota ukazimuha. Uwo rero ni ikibanza c'8. Uwundi muntu ashobora kukubesha mu kibanza c'indwi. Mu kibanza c'indwi umuntu ashobora kukubesha ni umuntu aza avuga Imana. Hariho barakubwira ngo hari amadini arenga 6,000 nko mu gihugu kimwe, 4,000 amadini. Abantu tuzi ko basenga Imana imwe yo mw'ijuru, bose bamwe bakavuga Yesu, abandi bakavuga Buddha, abandi bakavuga iki. Ariko muri bo hariho abantu dufate baba bashaka kwicira amafaranga. Hariho amadini amwe usanga ari guca amafaranga arico kiri imbere. Umuntu agashobora kugira ati umwana wanje yagiye ngo mu butumwa bwo kuvuga ubutumwa, ariko ugasanga ahantu yaroye adandaza akabare canke ugasanga asaza mu mahoteli y'iryo dini abarimwo. Uwundi ugasanga atwara ishuri riba ryashizweho n'iryo n'iryo dini. Uwundi agatwara ibitaro, uwundi ngira n'amabanki ashobora kuba nahari, kuko hariho abantu benshi bavuga Imana kugira ngo bashobore kuduza amafaranga yabo nka commerce. Ari naco gituma ubona amadini ari menshi cane kurusha ukwemera kw'abantu, ukarondera abantu baba barakijijwe ukababura. Ni ukuvuga ko haba hariho abantu baba bagiyemo nka business. Abo bantu rero iyo ugiye uratanga amafaranga bakubwira ubwoko bwayo ni bwinshi. Hariho abakubwira ubwoko bw'amafaranga mutanga, amacikanwa yo ku kwezi n'ibindi vyinshi, canke meme naho gusengera abantu baba bagize nka mariage canke abapfuye, byose ugasanga n'amafaranga baba bashaka kwinjiza. Uwo muntu rero iyo akubeshe ntumenya ko ari ikinyoma, kuko biba bigirwa n'abantu benshi, bijamwo abantu benshi. Uwo muntu nawe yoguhenda rero woryoherwa cane ukamuha amahera, canke meme sinoreka kuvuga n'abantu baba ari abavugishwa. Ashobora kuba ari umuvugishwa, hariho bavugishwa bavuga neza, ariko hariho n'abandi babigira nko mu bwoko bwo guca amafaranga.
akaba yo kubwira ibinyoma hama nawe ukavyizera, kuko mu ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kurarema, ugasanga yakuremyemo ibintu bitari vyo n'amafaranga wayatanze. Abo bantu rero bavuga Imana nabone bashobora kukubesha, bitavuze yuko mvuze ngo nababeshi, munyumve neza, ntabwo mvuze ko ari ababeshi. Hariho abakozi b'Imana vy'ukuri basenga Imana, abantu bahishurirwa ibintu vy'Imana bariho, ariko hariho iyindi migwi y'abantu babikika inyuma bagaca bakora ivyo ubesha. Ariho mugwi nashize ku kibanza c'indwi. Ikibanza ca gatandatu n'abantu basanzwe bakora akazi twubaha cane, abaganga. Umuganga ashobora kukubwira yuko umuntu wawe afise mitende azokira, kandi wewe yabonye yuko umuntu agira cikane, kandi amafaranga ntureka kuyishura yo kwa muganga kubera yoba yakubwiye ivyo naho akubwiye ati genda uzane umuti urawumuha, kandi wewe aba yabonye yuko umuntu yashize muri phase 4 ashobora kudakira, ariko akagutuma nka serumu kugira ngo wewe uramenyereye umuntu azopfa ubibona. Uwo muganga nubwo yokubesha ntabwo uzobimenya, n'amafaranga uzoyamuha uvuga uti ariko arabikora. Abaganga mwubahwe, si mwese, ariko umwuga ni kumeze. Ni kuvuga iyo ubonye umuntu agira cikane ntupfa kubwira umuntu ngo umuntu wawe agira agende, ntiwirwe uratanga ayandi mafaranga y'imiti ubiko. Hari ibintu rero uwo muntu nakubesha amafaranga urayamuha kandi unezerewe. Uwundi muntu ashobora kukubesha kandi ukavyemera n'amafaranga ukayatanga unezerewe, n'umudandaza. Abadandaza rero bari kwinshi. Hari abadandaza amaserivisi, hari abadandaza ibintu biboneka, hari abadandaza imiyaga, n'ibintu byinshi abantu badandaza. Rero umudandaza arashobora kukubesha, nk'akarorero nko kuri umuntu ashobora kukubesha akakubesha kuri karite y'ikintu, canke akakubwira ati iki ni original, iki ni pirate. Donc umudandaza afaswe ibidandaza bihakwa gusa mugabo bidasa neza, akakwemeza yuko ikimwe ari karite, ari première karite, ikindi ari deuxième karite utabizi. Urashobora gufata ikintu wari kugura 10,000 ukagigura 40,000, kandi ari meme karite, ariko ari uko bidasa cane, ukemera ko ari première karite, ikindi ari deuxième karite. Ugasanga umudandaza yakubeshe kuvyo ahava aguha, donc ikidandazwa aguhaye amafaranga. Rero ugasanga uratanze, uranezerewe ko waguze ikintu original kandi ari pirate. Abo badandaza mwubawe namwe, ibi turiko turavugira ko tubironka kuri mwebwe badandaza, ariko umuntu wese akwiye kuba inyankamugayo ahari, ntabe umubeshi, ntaje muri rutonde ndiko ndababwira. Uwundi muntu ashobora kukubesha ukavyemera kandi ukamuha n'amafaranga ni umufundi. Abafundi hari ubwoko bwinshi bw'abafundi, abubaka, abakora amaradiyo, abakora amateleviziyo, abakora iki. Abafundi muri rusangi bakora akazi k'igifundi, n'akazi kataba kamenyerewe n'abandi benshi kuko kaba gasaba ubuhinga. Umufundi rero ashobora kuba ari nk'umufundi w'imodoka, akakubesha yuko iki gikoresho ari gishasha kandi atari gishasha, canke akabwira nico original atari original, akagenda akakubesha amafaranga ukayamuha, kandi bitari ngombwa yakubeshe. Donc rero abafundi bamwe bashobora kuba babikika mukiza bagakora bitari vyo. Abafundi bose babesha, ariko ku mwanya wa 4 twahashize umufundi abesha. Bafundi mureke guca kuri no rutonde, mukore ivyiza, mureke kubesha, muve kuri no rutonde. Uyundi muntu ashobora kukubesha kandi waruzi ko ari umuntu w'inyankamugayo canke akora ibintu bizima, ni umuntu ajya igiturire. Hariho abakozi ba leta canke abakozi b'amashirahamwe yarafise service yategerezwa kuguhera ku buntu, agashobora kukubwira yuko iyo service iriwa, ariko ntashoboye kuguha ivya donc akaguhaka igiturire. Donc akakubwira ati kugira umubone utanga, akakubesha yuko umushefu wari wagiye igiturire kandi ari wakirya. Abagibi biturire vraiment murabe mu bihebe, kuko igiturire kikwicira kazoza. Igiturire nta kamaro, kandi abagibi biturire ndabashize muri abantu bari mu beshi, kubera abariko abesha sebuja yuko ariko akora neza, agatora amafaranga akayahembwa, akabesha umuntu mukriya aje kumugana,
amubesha yuko ivyo bintu bitaboroshe kuboneka kandi ari ibintu biba bisanzwe cyane. Rero abarya ibiturire mubiveko kugira ngo muve kuri runo rutonde nabashizeko. Umuntu ari muri abo oye navuze akaba yiyumvisemwo abihindure. Hariho muri aba bose navuze ko harimwo abashobora kubikora neza bikagenda neza bivanye n'umwuga, muravyumva. Hama uwundi muntu novuga noshira ku mwanya wa kabiri, kuko uwa gatatu twari twashizeko umuntu arya igiturire. Uwa kabiri ni umupfunga kiwani canke umutekamutwe, sinzi ingene mubita. Abo bantu niko kazi kabo, ni kuvuga ni babandi bama babipfungirwa, ni babandi ariko kazi kabo ka misi yose. Uko wowe utonda gukora hariho abandi batonda kwiba, gufunga kiwani abantu. Ni ukuvuga ngo umudandaza wewe namushize ko ashobora kukubesha muga ntababaye mufunga kiwani. No baha akarorero k'umufunga kiwani je yigeze kunyiba ico gihe niga mu mwaka w'10. Ndibuka ko nagiye i Bujumbura nkaca mpura n'abantu babiri, umwe yari yambaye neza uwundi yambaye ibicocerwa. Wa wundi yambaye neza yavuga ko ari umufurera avuye mu Rwanda, baje gufasha abantu kugira ngo bashobore kubasengera amafaranga y'abagwire. Njako ndavyemera, yari umufunga kiwani je sinabimenye, kandi bo bamenye umuntu avuye ruguru bamuravye baca bamumenya. None umunsi bashobora kuba bakihari abafunga kiwani. Reka iyo nkuru sindayibandanye kugira ngo ntihagire umufunga kiwani hapfa abibona ngo hapfe avyigana. Ariko muni mwabisaba muri commentaire muri benshi, ninabona abantu 10 babisavye zoce ndabatera iyo nkuru nagira ndabatera. Umwanya wa mbere rero ni mu mwivugire. Ninde muntu mubeshi ashaka kukubesha hama ukamuha amafaranga, hama ukanamunezererwa kandi yaziko ugateba ukabona ko yakubesha. Uwo namwe ni mumwandike muri commentaire, jewe ntawe mvuze, namwe ni mumuvuge. Kandi muri commentaire nayuguruye, mumwandike uwo muntu twoshira ku mwanya wa mbere. Reka ndabibutse abantu 10 bashobora kukubesha ukanezererwa ukabaha n'amafaranga. Ikibanza c'10 umumagicien, ikibanza c'9 umupfumu, ikibanza c'8 umunyabugenegene canke umunyagwenya, ikibanza c'7 umuntu avuga Imana ariko abikora mu kinyoma. Ikibanza ca 6 nahashize umuganga. Ikibanza ca 5 nahashize umudandaza. Ikibanza ca 4 nahashize umufundi. Ikibanza ca 3 nahashize umujyi w'ibiturire. Ikibanza ca 2 naho umufunga kiwani canke umutekamutwe. Ikibanza ca mbere nahawe kumwandika muri commentaire. Murakoze mu kiganiro c'ubutaha mwari kumwe na Jerome Kazabuke nkuko bisanzwe. Nimugende mudashize jeme kuri ino video canke mwandike kuri commentaire, munabisangize n'abandi, twe turahanahana ivyiyumviro. Murakoze nawe utaha.